Ndayishimiye tugiye kubana muri iyi video kugira ngo tubane akantu ku kandi ndetse dukomeze turebe ko Evariste Ndayishimiye yakomeje kwita abarundi ngo nabajura. Ntucikwe n'iyi video n'ibikurikiye inyuma byose kugira ngo tumenye uko byatangiye. Muganda bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba murabambere kabisa. Emwe byose nzobirya ku muntu. Nge mugiye kubana muri iyi nkuru ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe. Byatangiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ariko byarenze iwandabaga ndetse birenga no kuba byajya mu ntekerezo ya muntu. Umva uko byatangiye. None nkubodekwa yoja ngahi gashinyiriza amenye imbere yanje. Tuvuga nuko mugamo nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe. Gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye gacoje imbere yanje nguri kuratwenga umuntu abonekera ku cyamwa yama nk'ubicamwa cy'abantu bose bari mu rwego rw'ikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza mutweretse ko byahindutse ko dutegereza kubihindura. No munsi muri imugambi habari mu gisata cikaba bagize umurimyi atahane zero bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe bakora biyicariye ga kudekuraje umurimyi nta wace muri odeka numwe arumweranda ubu narababonye ko nagize ankete burya kugira ndinde nzana iyi equipe nigenda mu ndabira nuko byose narinda bifise muga murazi gukorompa ico nabonye muracha hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mugaba mayi none office miliyoni 40 z'amadolari uburundi bwo ntibo bugura nabonye abarundi bakunda amahera yogiye umwaka mu miliyoni 200 utigenda wewe urashaka kuvuga rero umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga rifo genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma genda nawe bose bagacanya serikali n'ibinyoma barazobagura mw'abagabo mwe ngaho muri ngaho barazobagura ko munyaye mwebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa barabagura kuko barayafise none ntimubanye ayo bafise garangara imyaka n'imyaka mwegeranya y'amahera nimo yafise murabagura kuko nivyo nzi murazi kugura abantu ubwa mbere gitangura gutora emvandi simwe mwatanze amahera mu bantu bose yuko n'ibintu niboneye n'amaso yanje gutya mukavuga ngo ni fongo barampenze kubera gusa amahera muri ko muradistribuwa ahantu hose mponyora baraguhenze baragugira nkunde ndavyemere mwari muzi ko ndikigugu jewe naragiye ndasubira ndavyirondera rugira kabiri ncantora ibiruta ivyo nari nabonye ubwa mbere biga rero mugenda muraririmba ntazo hatambikiza hose muzi muri yo dekare mwari muzi ko ntazo ahonyora kamuva ntazo hatambikiza hose ivyo atazobona ntazo bimubonera siko muvuga nanje ivyo nzobona muze murimba mwigera ntimuzi aho nzotagura kubonera kandi je nzosenga Imana umuntu wese ariko asambura Burundi je nzosenga Imana kari nzomufasha kizima tawe ndenganya muri mwebwe hariho ndarira ikintu hariho ndahigiturira hari n'umwe jewe ndigera nshira urubanza rube hari ico munyagiriza sawa kizima muri ko murandenganya murenganya aberegihugu banje nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe Imana izomenya urubanza ico bete isoni je wajije nikwere mukundi ndamudakora kandi ibisuma nivyo binebwe byambere kubera iki mutora imikaba muri mwese ufise ikawa 50 n'inde namba n'ikiro toki manika umuntu kaderi wenda koze sawa oya wewe uri muraba poshe ni sawa mwabonye ni barashika batanu kuko nzoshaza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwizira kuraba
kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa n'uwayirayeko. Genda murabe uzi kugira chere do valere inyanzarake kuri pacuri, murabe inguvu akoresha kugira abarimyi baduze umwimbu bagaca bashora. Murigira mwumva inyanzarake abarimyi ba pacuri bidoga bora matari Makamba, urigira wumva bidoga inyanzarake. Ikawa sizo za mbere zari gutuma bene gihugu banezerwa kurusha pacuri. Igitagwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icyayi no munsi ivoka tuzoyitunganya bikunde. Wewe urashobora kuja ndagura ikawa ntunazi n'ingere zirimwa. Komisioneri abantu barya bicaye tugira turazungurukemo ndabahaye umwaka umwe ubutazoba afise ihectare n'imiburi buri 20 zikawa acava muri cyo gisata, acava mu vyandike. Ndabahaye umwaka umwe, mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda. Tuzoba tuvuye mu matora bizaba bimeze neza. Utazoba afise n'imiburi buri hectare 20 zikawa acava muri cyo gisata, acavamwo ntamaja